bano basore ba Sultan General Makenga ndetse n'abasore ba President w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ibintu nibiko biraborohera ku mpande zose hano ku butaka bwa Kongo. Tumaze ibisi tubabwira uburyo zino nyeshamba z'u Rwanda ziriko zirakubitirwa ngaha mu misozi ya Kongo zinatakaza n'igitigira nyamwisha abasirikare nuvuga yuko bariko baragwa muri no misozi ha muri no Kivu ndetse no muri Sud Kivu. Mu nkundire tubanze duce ku mayange kubijanye no muri Kavumu hari amakuru menshi ariko cicikanako hari byinshi byo biravugwa inyuma yuko tubabwiye yuko FARDC na Wazalendo bari bamaze kuba bakubita hodi canke bamara kudodora ku miryango ya Kavumu. Hari amakuru akirakwiragwizwa canke ariko arahana ahantu akumbuka ubumenyi avuga yuko FARDC na Wazalendo bo bamaze kwigarurira centre ya Kavumu mu buryo bweruye. Aya namakuru uvuga yuko ariko araca kumbuga ngorokana ubumenyi kandi benshi mutarabasha kumenya kumbure ano makuru turaza kuyaza ku buryo buramvuye, ahubwo reka tubanze tuvuge ikijanye n'abasirikare binyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda bariko baragwa ngaha muri Rubaya. Na gace twababwiye yuko karimo ibintu byinshi nkenerwa umutwe w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ariko ubu tuvugana kamaze kugotwa n'igisirikare ca FARDC, kamaze kugotwa na Wazalendo, kamaze kugotwa n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB nkuko amakuru ariko arabitubwira. Mu kino kiganiro turaza kubabwira ubuce FARDC yagiye irigarurira muri ivyo bice inyuma yo gufata agace karuke, ndetse tunababwire n'ibice bidasanzwe FARDC yamaze kuba ishingamwo ibikoho binini baza kwifashisha kugwanya umwasi ari ngaha muri Rubaya. Abasoda ba M23 bariko baravuga yuko umubare canke igitigiri ari nyamwishi cy'abasirikare abo bita adoyi bacavuga cyumva kandi igisirikare ca Kongo, Abarundi ndetse na Wazalendo. Ibi ni ibintu biriko biraba mu buryo budasanzwe, bene igihugu batari bake bo bariko barahunga. Turaje tubabwire kungene vyifashe ku mirongo y'urugamba ko biriko biragenda, ndetse kugira amasaha tuvugana turi gihe cy'isaha 5 tubabwire ukungene ibintu vyifashe ku mirongo y'urugamba. Ariko manze nkundire ndabaramutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, mwiriwe cange mwaramutse biterwa n'amasaha muriko muradukurikirana. Ndawusabe kora subscribe n'ivy'ingenzi kubera ko bigufasha kubona ibiganiro ukabibonera ku mwanya, like gatwara isegonda mugafyonda ko hama ukibandaniriza comment n'ikibazo cyanyu. Tubasabe kandi kudukunda mwongere mudukundisha abandi kubigira ibintu biganiro byacu bigere kure mu kanya isasi. Ku munsi w'ejo twarababwiye ukungene FARDC yariko irasatira kwinjira muri Rubaya. Twarababwiye uburyo yarashemo abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bari muri kano gace karuke biza kurangira isaha 7:30 z'umurango. FARDC na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi yari bamaze kwigarurira kano gace karuke. Aya namakuru twabashikirije ku munsi w'ejo, twongera tubabwira yuko imigwano ikibandanya. Ubu turiko turavugana guhera ku munsi w'ejo amasaha y'umugoroba FARDC yarakomeje imigwano aho yagiye irifatira n'ubundi buce bwinshi bwatumye FARDC donc igota mu buryo buboneka cyangwa mu buryo budasanzwe aha muri Rubaya muri bino birombwe by'inzahabu. Yarafashe agace kitwa Gasenyi ndetse na Cugi aho FARDC yaciye ihafata. Tubaje tubabwire n'ingene byari bimeze. Imaze gufata Gasenyi na Cugi yaraduze mu misozi kugira ngo ishobore kwisekiza mu buryo bukwiye. Ifata agace kitwa Kawere ndetse na Nyarugano na Rukimbiriri. Ubu n'ubuce FARDC yafashe kugira ngo ishobore kugota mu buryo buboneka azinunyisha amazigihugu cy'u Rwanda ziri ngaha muri Rubaya. Ubu tuvugana rero Rubaya ntabwira kirakora. Rubaya yamaze kugotwa ku mpande zose. Rubaya nta mukozi numwe ariko aracukura amabuye y'agaciro kubera ko imigwano iriko iraba banka yuko ishobora kubahitana. Waza FDNB FARDC bari kwakiriza ko mu rudasanzwe zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda canke bano basore ba Sultan General Makenga. Abantu mudukurikirana, nyamba ukunda igisirikare ca Kongo ugakunda ibikorwa vyayo, nyamba ukunda igisirikare cy'u Burundi, nyamba ukunda Wazalendo, iki ni gihe donc cyo novuga ko cyo guserebura intsinzi, kuko bisa nuko umwasi ariko aramunaniza kandi bakamwica mu buryo budasanzwe. Abasirikare ba M23 bari muri buno bucina babwiye nka za Kasenyi, za Cugi, Gakimbiriri, Nyarugano ndetse na Kawere
nuvuga yuko abatari bake bashoboye kuhakomerekera, bashoboye no kuhapfira mu buryo budasanzwe. Ushobora kuba utari mu magroupe yacu WhatsApp, tugusabe uje muri commentaire ya mbere niyo link iza kukwinjiza muri groupe zacu ikagufasha kumenya kuronka amafoto n'amavideo y'ibiri ko biraranga imirongo y'urugamba atakibazo na kimwe. Ndasubiyemwo wese dukurikirana urahawe ikaze mu magroupe yacu WhatsApp, link ni commentaire ya mbere urinjiramo kugira ngo uronke amakuru n'amavideo, amafoto n'amavideo y'abasikare b'u Rwanda bari kubara ku mirongo y'urugamba. Twarabemereye yuko tazigera tubaha inkuru itagira ivyemezo cyangwa inkuru itagira preve cyangwa proof kugira ngo tubandanye tubaha ya makuru twavuga azira atari vumbi, amakuru atari kivumbi kabisa, tuzokwama tuyaba. Aha rero muri bino bice vyariko birabera mu migwano, abasirikare benshi ba M23 benshi birutse ayo anagatsinsiga gakora ku gakomokomo, agatsinsiga kubita mu gakomokomo, wogira ngo bavukana na Francine niyo saba, kuko bari mu ivyo bice batubwira yuko bari kubariruka mu buryo budasanzwe. Abandi nabo bagera kuri 50 bo ku ruhande rw'inyesha amazigo y'u Rwanda nibo babonekanye canke batoraguwe canke babonywe imivyimba mu misozi yo ngaha muri buno buce bwabiremo imigwano. Imirambo yari kiboneka ari myinshi, ibintu vyari bidasanzwe, abandi bapfuye, abandi bafashwe mpiri. Twaza kuza mu magroupe yacu WhatsApp tubereke ukungene bagiye barafatwa mpiri mu buryo budasanzwe. Kino gisirikare bavuga yuko gikomeye, cya gisirikare bavuga yuko kiri mu bisirikare vya mbere muri Afrika, uno munsi cyo kirakubitwa nk'abana b'inzingo baneyeho baryamye mu Kirundi, niko bari ko barakubitwa n'ibintu bidasanzwe. Ndetse ni na bintu tutari bwabone kwizinyeshamba, kuko hari kugaragara intege nke, hari kugaragara ubushobozi buke, hari kugaragara ukudashobora kwizinyesha amazigo y'u Rwanda, kuko ziriko zirakubitwa mu buryo budasanzwe. Ugerageje kuraba abasirikare b'u Rwanda bagiye barafatwa, biraboneka neza yuko barabasirikare umengo bari bamaze imisi batanafungura kubera akabonge bari basa n'abafisi. Akabonge kari kenshi kuba bamaze gufatwa, abapfuye bo burumva bitavyo bakoreye kumbure aheza ni mwijuru, kuko bashobwa mu ntambara batazi, kandi nta yandi mahitamo baba bafise. Tubifuriza iruhukiro ryiza, ariko mwumve yuko zino nyeshamba z'u Rwanda uburyo ziri gukubitwa mu buryo zitigeze zikubitwamo kuva zino ntambara zo muri Kongo zigitangura. Ushobora kwibaza yuko ari ugushikuza canke ari kugira iki, mugabo ziriko zirakubitwa mu buryo budasanzwe. M23 ndakubwiye kirakubitwa iri ku marembera, vyemere kuko nivyo biri ku mirongo y'urugamba. Utavyemere navyo naguhaye ikaze mu commentaire, muri link yacu iri muri commentaire ya mbere, kugira ngo injire muri groupe WhatsApp ubone ingene ibintu biriko biragenda. Abirutse turabasha kumenya ubuce bahongiyemo, kuko birutse ari umubare w'abasirikare benshi. Hari umusirikare yavuganye n'umwe mugenzanje canke ubutumwa bwatorotse, acatangura kuvuga ati abasoda ba FARDC, abasoda ba Wazalendo, abasoda ba FDNB bari benshi cyane ku buryo tutari tubasha kurezista canke ngo tubagwe mu mutwe, kubera ko bari benshi cyane tutashobora kubita muto, kuko byaboneka neza ko baza kuturasa ku buryo batumara. Ubu ni umwe mu butumwa bwasohotse mu basikare b'igihugu cy'u Rwanda, aho yari karabwira abantu babwira yuko bitari ngombwa canke bitari bikeneye yuko bashobora kurezista, kuko bari gusanga bose bahapfirimo. Ndetse yababwiye ati twahisemo mwiri joro guhera mu masaha 9 kuva muri bino bice twako turahanganamo, kugira ngo kuko ngo bumaze guca vyari kutumerera nabi cyane, kuko FARDC yariko irazana umuriro udasanzwe. Ushobora kumva FARDC ugacuyegeranye na ya FARDC yo muri Nord Kivu, imwe muri Goma, washigeranye na ya FARDC yo muri Bukavu, ya FARDC yabamunzwe n'ibiturire. Ushobora kwibaza yuko ariyo FARDC, ariko ndaza ndababwire iyo FARDC yariyo, ndanababwira nahinyesha amazigo y'u Rwanda zaciye zihungira inyuma yo kubona yuko imigwano ari myinshi cyane. Amakuru dufise nuko hari kuza amakamyo agera kuri 40 igisirikare cy'u Rwanda kugira ngo aze guhamforsa muri bino bice vya Rubaya bariko baribamwe ubutari, kugira ngo ntihashobore kuba libere. Aya namakuru dufise kandi yizewe, ndetse n'amafoto n'amavideo yasohotse y'ingene inyesha amazigo y'u Rwanda ziriko zirinjira ku bwishi. Mu kwinjira baza biyahura avuga ati hako Rubaya ifatwa dupfuma dupfa twese hazosigare uwuca umugani. N'uyi principe igisirikare cy'u Rwanda kiro kiragenda, kuko kirabona yuko ubuzima bwabo buri ngaha muri Rubaya itariho, u Rwanda ntiruriho.
Rubaya itariho u Rwanda niyo mpamvu Perezida Paul Kagame na Kabarebe bahisemo kugomorera y'abasirikare babo bose bapfirayo, mugabo Rubaya ntibe libere ntisubire mu minwe za leta ya Kongo. Aya niyo makuru dufise yibiko biraja ku mirongo y'urugamba, kuko M23 imaze gukubitwa yasubiye inyuma maze iza kwiyeganiza ahantu hamwe kugira ngo amahamforo aza kuza yizinyeshamba aze kuza basanga mu gace kanyeshafye. Ntanditse kuri no rupapuro hari agace bavuze ko baza guhungiramo, baza guca bahuramo niyo ramforo kugira ngo bikunde basubire kugira resistance, barabe yuko iyi Rubaya itofatwa. Ariko bisa nuko ata feedback iza kuhaba kubera ko nabo nyene uburyo bariko barabonamo ingabo z'ubundi ziriko ziragwana n'uburyo batari bamenyereye. Hari gukorwa ngo dutego tumwe twaheruka muri Kaziba kera zino ntambara zigisutamye ngaha muri Sud Kivu. Hari udutego twibonekeje cyane tw'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, n'ubu biriko biravuga yuko utu dutego twoba turiko turibonekeza cyane mu bice zino nyeshamba ziriko ziravanamwe mu buryo budasanzwe. Izo n'ingabo z'u Burundi ziriko ziritanga, izo n'ingabo z'undi zirako zirakora operation ndetse zigakoresha udutego cyane, zikaza zihohosha umwasi we yamaze kwitaba, abenshi bamaze kwitaba abo bakoreye. Iyi ni sokre imwe mu zo ndabibiye ziriko ziranga imirongo y'urugamba. Aya niyo makuru y'ukuri mba ndiko ndabaha, ndibaza iyo umuntu arabaha makuru atari yo muramubona mu maso. Iyi ni confidence fise kubera n'amakuru fiti ivyemezo avuga ukungene zinyeshamba ziko zirakubitwa. Kurundi ruhande harabo bitwa abahibu n'aba elephant. Iyi ni migwi ya FARDC itandukanye na za FARDC mari mumenyereye. Ndaba FARDC bariko barazana ku mirongo y'urugamba n'abasore binjiye kuri manda ya Kisekedi, baforomwe neza n'igisare cy'u Burusiya ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika, abandi baja mu Bushinwa kwigira y'ibijanye na gisirikare, haba mu kirere haba no hasi. Ibintu nivyoroshe. Les opérations aériennes FARDC irikirabangamira cyane zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Kurundi ruhande izi infantry nazo kuri bano ba special force ba FARDC cyane cyane abo bitwa abahibu mu buryo budasanzwe barakubita batongora, ngo hageze mu masaha y'ijoro hoho umuhibu ari cyo mu M23 kagahiba. Aya niyo makuru y'ingene esthétique z'urugamba ziko ziragenda ku mirongo y'urugamba. Rero vyatumye iyi hibu ni elephant ingabo z'u Burundi barema ubwoba budasanzwe mu mitima y'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ku buryo bumvise umusirikare ari muri coalition ya FARDC biruka amaguru bakayabangira ingata, amatsinsi agenda akora mu gakomokomo nkuko turiko turabikura ku mirongo y'urugamba. Twababwiye yuko M23 irikira kubitwa nk'umwana w'uruzingo yasovye aharyamye, niko iriko irakubitwa kuri uno munsi muri ino misi, haba muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu. Turacavuga ivyo ngaha muri Ruke ukungene bifashe inyuma yo kwigarurira Kasenyi, Cyugi, Kawere, Rukimbiri ndetse Nyarugano hariya mu misozi, babanze kwisasika ingabo z'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Nubwo nababwiye yuko hagaragaye abafuye agera kuri 50, sabo gusa hari abandi benshi tutarabasha kumenya cyangwa tutaramenya kubera ko tutaramenye uko ibintu vyimeze. Umu M23 ageze habi, ubu tuvugana Rubaya irugaye ntirike irakora, nta gikorwa na kimwe Rubaya iriko kirakorwa muri Rubaya kubera ko impamvu z'umutekano. AFC M23 igishika muri buno buce yarijeje abene gihugu, yarijeje bakongomani, ibabwira ati twebwe ntugisera gikomeye turaje tubarindire umutekano. Ariko abene gihugu bagiye kuba desi, babonye cyagisigare bavuga ko gikomeye kime gihambaye kiriko kirayabangira ingata, biruka barasabiruka mu buryo budasanzwe. Aba gihugu baravuga ati none gasha aba bantu bavuga yuko bakomeye kandi bazoturinde umutekano kaba bari ko bariruka uno munsi turavuga iki. Niyo mpamvu abene gihugu bahisemo kwivira muri no zone ziko ziraberamo intambara, bagahungira mu bindi bice biteko biraberamo intambara, nk'agace ka Ngugu. Abene gihugu beshi niyo bari ko bariganeza kugira ngo intambara nizatandukira no muri Ngugu bazoce bigira no muri Bukavu, abari yo bahongera kuko ugiranije usanga atari kure na kure. Aya niyo makuru ko turakura ku mirongo y'urugamba. Ndetse na M23 yo nyene yasemereye mu bene gihugu babwira ati raba mwe murakinjura gato, mu gihe twari tuzi yuko M23 igira gakingirizo abene gihugu kugira ngo bicwe, donc
aribo basigara ku rugamba bo babagize nk'agakingirizo. Ariko uno munsi na M23 yabonye ko ibintu bitoroshe, maze makuru dufise nuko bariko barahunga mu buryo budasanzwe, kubera ko na M23 yababwiye ati ahantu ntihabi cyane, bisaba yuko muhunga. Aya namakuru yizewe kandi dufise tunafitiye ivyemezo. Ayandi makuru dufise nuko FARDC igifata buno buce yahise iraba ubuce buri strategique, ubuce bukomeye, ihazana ibikoho yamamorotiye sa 20 mm, yaba BM21, vya bikoho binini binini birasa rokete, vya bikoho birasa ku birometero vyinshi, vya bikoho birasa kure, yama machine gun yo ku rwego rukomeye. Ariko amakuru duse nuko ibikoho bimaze kuboneka binini binini vyamaze gushingwa mu misozi, ni nko zigera kuri 45 za FARDC. Izi zamaze kuba zishingwa mu buce bugiye butandukanye bwahari ko harabera imigwano, nibikoho bizifashishwa mu guhangana bikomeye n'izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nkuko amakuru abitubwira. Rero murumva yuko muri Rubaya umunyarwanda nta mahoro hafisi. Muri Rubaya bari kuhapfira, nituramenya igitigiri cy'abahapfire nubwo habaye haraboneka 50, ariko tubaza gukomeza tubatoreze tubabwire ukungene ibintu bimeze. Bisa nuko FARDC umwanya n'umwanya igomba kwinjira muri Rubaya ikabuza zino nyeshamba, ikazomura ava yuko Amerika ishika kwimba burya butare bagabiwe na leta ya Kongo. Biraboneka neza yuko inyeshamba zabanje kunanizwa na FARDC. Ariko duca twibaza ati none uru ruhombo M23 kiragira biva kuki? Za nguvu zagiye FARDC gukomeza ibikura yo twavuze yuko ari igisirikare gishasha ariko kiraza muga M23 bica itwereka neza yuko ibice byose yagiye irafata yabifashe kumanyanga. Muri no ngendanwa yanje fise amafoto menshi, fise amafoto y'abaguye ku rugamba, fise amafoto y'abafashwe, fise amafoto y'ibice vyagiye biraraswa n'indege. Tunababwire yuko zino ngwano ziko ziraba hari kubonekamwo cyane ibitero byo hejuru cyane, ibitero byo mu kirere, iyo twita ama operation aérienne, ariko aribonekeza ku buryo budasanzwe muri bino bice biriko biraberamwo imigwano. Turiko turagerageza kubatohoreza amakuru menshi na cyane ayo muri Kavumu, tubabwira uko bimeze. Ariko ku munsi wejo twaraye tubabwiye ukungene imigwano yari yasutamye muri Kavumu. Hari amakuru keravuga yuko Kavumu centre yoba yafashwe, ariko ntiturayashishozaho canke tuyahige kw'ivyemezo. Turaza kuyabaha kumbe twamaze kuyatosora, twayacishije muri laboratoire, twaravye koko yuko ibiriko biravugwa ari vyo. Kurundi ruhande ku munsi wejo mu Minembwe hariko haraba imigwano, nubwo amakuru dufise nuko inyeshamba za twigwaneho na M23 ko ziraga ibitero kuri FARDC mu Minembwe zitashoboye kweregwa, zahunze zimaze gukubitwa mu buryo budasanzwe. Aya niyo makuru twabashikirije ku munsi wejo, tubabwira ukungene bimeze, ndetse tunababwira possibilité zose zishoboka kugira ngo M23 ishobore kuba yokomora burundu zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Muri make amakuru twabateguriye nayo, ariko wewe wabanye natwe kubera ko wumvise amakuru yacanganye n'amadevelopment menshi, unkundire ndakubwire incamake y'amakuru nabashikirije. Ubu tuvugana mu coalition ya FARDC inyuma yo kwigarurira agace karuke yakomeje kwigarurira ubuce bwo butandukanye cyane kugira ngo bashobore kugota iyi Rubaya isanzwe cyo gukwamwo amabuye y'agaciro yarafasha agace nk'Gasenyi, Cugi, Kawere, Nyarugano ndetse na Rukimbiriri. Ubu tuvugana Rubaya yamaze kugotwa. Wazalendo FDNB FARDC iri kwakiriza ku muriro zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ziri muri bino bice. Abasirikare benshi ba M23 RDF twigwaneho benshi birutse barayabangira ingata, abandi batari bake nabo bapfuye. Imirambo igera kuri 50 niyo yari imaze kugaragara mu misozi yariko arabera imigwano. Abandi nabo bafashwe mpindibaza mwamaze kubona abasirikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda aho bari batewe ikamba canke bari baboshwe bafatiwe ku mirongo y'urugamba. Twabwira yuko inyuma yuko M23 ibonye ukiri kirarushwa yahise imera nk'isubira inyuma, maze iza kuraba ahantu yoshobora kuronka ramforo, kuko twarose message ivuga yuko mu gihugu cy'u Rwanda hariko harava ikamyo z'abasirikare zigera kuri 40 zerekeza aha muri Rubaya kugira ngo bikunde ashobore kuresista Rubaya ntije mu maboko ya leta ya Kongo. Iyi rero byatumye M23 yikura mu migwano kubera ko umuriro wari mwinshi. Ingabo z'u Burundi FARDC
ndavuga Hibo na Elephant ndetse n'abazarendo bariko barakora ibishoboka vyose kugira ngo bakubite umwasi ata kibazo na kimwe kihari. Ayo makamyo agera ku 40 aza gushikira aho abasirikare ba M23 bamaze kwiyeganiriza kugira ngo bashobore kuhakura inguvu zidasanzwe. Ni nko ushobora kumva za ndege z'intambara zashoboye gushika muri ivyo bice maze zigakora akazi kako bigatuma baburizamwo iyo hanfort. M23 nababwiye ko irikira kubitwa ayimbwa yaboneye ku mugezi canke irikira kubitwa nk'ubwana bukiri buto. Ubu rero tuvugana Rubaya ntirikirakora ndetse abene gihugu batari baki baba muri ivyo bice bariko barahungira mu bice bwo bitandukanye kuko nka yuko bashobora guhitanwa nino migwa. Twabwira yuko abenshi bariko barahungira mu gace bitwa ngo kugira ngo nyeshamba z'u Rwanda nizibasanga naho bihungire kugira ngo ntizishobore kubakwegera akarambaraye. Hari bice FARDC imaze gushingamo ibikoho binini byo kugira ngo bahangane n'uno mwasi nyuma yo kwigarurira ubwo buce. Hari agace kitwa Kabara ndetse na Runigu niho havugwa yuko hamaze gushingwa inkoho zigera kuri 45 zo kwifashisha mu kugwanya umwasi wabo ugisikare cy'u Rwanda. Twonababwira yuko hari ubutumwa bwagiye kugaragara habona aho umusikare wa M23 karabwira abantu ababwira yuko ngo aduyi yari mwinshi byari bigoye cyane kugira ngo bashobore kuresista imbere ya FARDC n'ingabo z'ubundi ndetse n'abazarendo. Amakuru twabagomba kwashikiriza twabahaye mu ncamake nayo nizera yuko abenshi mwayakiriye neza kandi abashikiye ku gihe kandi ndaza gukomeza kubatoreza amakuru biko birabera ku mirongo rugamba. Ndaza kwibanda cyane muri Sud Kivu nze kubazanira ivyaho ariko nkundire ko umfyonde kuri subscribe yamba tarabikora uje muri commentaire ibitekerezo byanyu canke ivyiyumviro ibibazo intererano amakuru mushaka cyose turabiraba kugira ngo tubashe kuza turabashikinako ivyo mwifuza. Tubasaba kudukunda no kudukundisha abandi kugira ngo uno muhamagaro wacu ino vocation yacu dufise ntizo dusubirana inyuma canke ngo tugohokegwe. Kubitwereka no gufyonda subscribe like commentaire no gusangiza ibiganiro vyacu abandi. Kandabike banure iyi ni BM4 News jewe nitwa Cody the Black.